Turagwaye ikaze iyi ni Sanistas TV nkuko wamaze kubibona ni site promoter muri kumwe kunyakira amashusho zanyu canke kuri screen zanyu canke kuri televiziyo zanyu. Nuko turagwaye ikaze rero ni ariko nimba uri mushasha ukiza kuri no channel turagusavye ko udugirira subscribe canke abone kugira ngo ibiganiro tugukorera byame bigushikira buri gihe. Hama ikintu tuje kuganira no munsi ni ikintu kiri gatoyi andeo y'ivyo twahora tuvuga ivyo mwari mutumenyereye ko ariko twarabemereye ko tuzokwama dukora ibishoboka vyose kugira ngo tugende turabashikira aho mushaka tugende turabereka ivyo mutazi kuko nico Sanistas TV yahabereye kumenya ivyo mutari munsi. Nuko mwe rero uriko uradukurikira ndakeka ko ibice 90% by'abantu bariko baradukurikira mudukurikira biciye ku ma telefone ngendanwa yanyu. Nuko uno munsi ikiganiro cyacu twabateguriye cuno munsi tugiye kubereka ibitari bike twavumbuye ku telefone runaka imwe tugiye kubereka mutari munsi. Ego ariko imbere ko tugiye kubibereka tubabwire niyo telefone yariyo nibaze ko atanumwe ari karankurikira atazi yuko iyo telefone yibwe washobora kuyirondera ngaha mu Burundi systeme bakoresha no kuja muri Ober kariha declaration de perte ukaja muri police hama muri police bakaguha urupapuro ukaja muri RCT rero bagaheza bakagufasha ukuntu ushobora kuronka telefone yawe iyo bayikwivye. Hari telefone rero ziriko ziragurishwa cyane muri no minsi ariko kandi bakoranye ubuhinga bundi ushobora kwisekiriza telefone ntibayikwibe hama rero gutyo bikagenda neza ntiwiri guraca muri police muri RCT hekwa telefone yawe kabiri sekirize hama ntibashobora kwikwiba. Ivyo murashobora kuvuga ati ivyo bintu bigenda gute? Nivyo rero tugiye kubereka ido muri kino kiganiro. Nibanga rero twadekuvuye mu matelefone yo mu bwoko bwa Itel Mobile ariko cane iyi telefone yitwa A56. Telefone ya A56 irikiragurishwa cyane ku isoko muri no minsi abatari bake bariko barayikunda ariko bariko barayikundira umucanwa nibindi gifise ariko sivyo tuje kugaruka ko uno munsi tuje kugaruka kwibanga utibaza ko ryoshoboka ku kintu utibaza ko kiba wowe ushobora kuba uyitunze wowe uri kuraturaba muri no mwanya ushobora kuba uyitunze cyangwa uri kuraturaba muri no mwanya ushobora kuba wayikoresha donc wayidandaza mugabo utaramenya ko ino telefone ifise ikintu gikomeye bayikoranye citwa antivore kigutuma telefone yawe badashobora kuyikwiba. Ico kintu rero tuje kugigufasha wewe wayiguze ushobora kwinjiramwe muri telefone yawe uyihe security ihagije ariko kandi tuje no kugufasha wewe uyidandaza kugira ngo ushobore gufasha abakiriya bawe gute ushobora kubashiramwe security ihagije. Ivyo rero tugiye kubirabira hamwe. Voilà, A56 rero nkuko muyibona ngiye turayifise iracana nshasha ngira ngo mureko murabibona. Voilà, A56 rero ngiye muriko murabibona naga telefone kameze neza wanashaka ariko abatari bake bakundira cyane umucanwa battery. Ariko sice tuje kuvuga uno munsi tuje kukubwira ibanga twadekuvuye muri no telefone gutyo kugira ngo dufashe abayitunze dufashe abazoyitunga dufashe n'abayidandaza gushiramo security muri no telefone. Voilà. A56 rero nkuko muyibona agenda ifise mu biganza byanje tugira tuyikoreshe twinjire muri parametre tukwerekiriya antivore nakubwiye gute ikora n'ibindi. Telefone rero A56 cyo kimwe n'izindi telefone zose murazi ko ziba zifise ama option menshi muriko murayabona ziba zifise ama option menshi cyane ndabikubwiye. So ino telefone rero A56 irafise settings canke parametre cyo kimwe n'izindi zose ariyo novuga ko ari option itwara izindi. Turinjiye rero muri parametre tugiye kuraba cakintu ndakubwiye citwa antivore ya security ntagereranwa ishobora kugufasha ntiwiri guracariya muri za RCT za bakuvye telefone kugira ngo bigende neza. Iyo antivore iri muri
parametre nabikubwiye. Muri parametre ariko harimo n'utundi tu option twishi nkuko muri ko muratubona, no kuvuga nakubwiye ko ari we mutima wa yandi ma option agize telefone. Aha, turinjira rero muri sécurité localisation. Ni aka option kamwe kandi kari muri parametre. Urumva urasangamwe ibintu by'amason, kunshobora kuregera amajwi, urasangamwe ibintu by'ama connexion réseau, urasangamwe ibintu by'ama connexion de l'appareil, urasangamwe ibintu by'ama assistant intelligent kwa n'ibindi. Mugabo twe uno munsi tuje muri sécurité et localisation. Muri sécurité et localisation harimo ibintu bitari bike, harimo Google Play Protect, harimo localiser mon appareil, harimo mise à jour de sécurité n'ibindi. Ariko nakubwiye ko ico turiko turarondera twebwe uno munsi ni antivol. Voilà, antivol turayinjiyemo. I antivol rero mbanze ndayikubwireho gato. Antivol gufasha gukingira telefone yawe kwibwa. No kuvuga telefone bayikwivye urashobora kuyironka vyoroshe via l'antivol. Hama wewe uri kurankurikira ushobora kuba uri gukoresha telefone yindi atari A56, ushobora kuba uri kurakoresha telefone yindi itari mu bwoko bwa Itel canke Itel, ushobora kuba uri kurakoresha kwa iri banga twarisanze muri Itel mobile gusa. Uri kurankurikirana ngira ngo uri kuravyumva. Nawe nyene si telefone zose zo muri Itel mobile zifise antivol. Oya. Aha, iyi antivol rero ukuntu imeze ngira ngo uri kurabibona. Ubu twinjiye mu cyo bita parametre du mode passe. No kuvuga irafise ibice bigiye bitandukanye kugira ngo ushobore gusettinga neza antivol yawe. Ubu twinjiye muri parametre du mode passe. Voilà. Muri parametre du mode passe batubwira ati vous devez entrer votre mode passe chaque fois que vous accédez à l'antivol. No kuvuga igihe cyose ushatse kwinjira muri antivol ubanza gushiramwo mode passe. Ino mode passe igufasha mu gihe telefone bayikwivye. Kuriya kuntu rero telefone bayikwivye birimwo nka verrouillage de l'écran. Verrouillage de l'écran murazi kwigizwe n'ibintu bitatu principal, iragizwe na schema, iragizwe na mode passe hamwe na code pin. No kuvuga uhitamwo kimwe muri ivyo bitatu ushobora gushiramwo. Iyo bagutwaye telefone rero kubera bataba bazi schema yawe, bataba bazi mode passe yawe, bataba bazi code pin yawe, bivanye n'ico washizemwo, ico baca bakorera telefone no kuyiflasha canke kuyiformata kugira ngo bashobore kuja kuronka access kuri telefone. Ivyo nibaza ko uitahura cyane. Iyi parametre rero ya antivol iyo parametre de mode passe igufasha ko iyi mode passe tugomba dushiremo ngaha nawe uzoshiramo muri telefone A56 yawe canke n'izindi mpava ndakubwira zo mu bwoko bwa Itel twasanzemmo iri banga. Izogufasha cyane iyo bagutwaye telefone ntibaheza ngo bayiflashe canke bayiformate ngo bikunde. Voilà, nibaza ko uri kurantahura. Aha, bakubwira ati vous devez entrer votre mode passe chaque fois que vous accédez à l'antivol. Binenda bikubwiye ariko bashaka kubwira ati entrer le mode passe de 6 à 12 chiffres. No kuvuga ntushobora kuja munsi y'amashifre atandatu canke ngo urenze 12. No kuvuga urashobora gushiramo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mugato ushobora kurenza ibitigiri birenga 12 canke ngo uje munsi ibitigiri biri munsi ya bitandatu. Voilà. Twebwe rero kubera turiko turakwigisha reka dufatire kuri kino giharuro coroshe cyane. Nous entrons notre mode passe. Eka dushiremo nka 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Deje kwinjiramwo tuca dufyonda nga kuri suivant cyangwa kuri akarongo katwereka ko twobandanya. Bacha batubwira ati veuillez entrer à nouveau le mode passe. No kuvuga kugira ati gerageza kandi usubiremwo ya mode passe dojeje kugira hariya hejuru. Twagize 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Cha dufyonda kuri V. Dufyonze kuri V urara ko bacha batwereka gute dushobora kubandanya. Cha tubandanya kuri suivant. Voilà. Batweretse rero iyindi parametre. Nakubwiye ko ari amaparametre ama etape tugenda turacako uyasuive neza hama muri telefone yawe nawe uheze ubikore nkuko twabikoze gutyo ushiramo sécurité muri telefone yawe.
Voilà, turashitse mu yindi parametre bita parametre de contact d'urgence. No kuvuga iyi parametre rero ni ikomeye cyane, unyumvirize neza, ni ikomeye cyane muri no antivol. Parametre de contact d'urgence. Veuillez saisir un numéro de téléphone mobile valide à long terme des parents et des amis. No kuvuga aha batubwira ko dutegerezwa gucagura kuko tuba dufite abantu benshi cyane dufite ama contact, ducagura nimero y'abavyeyi ariko kandi izobandanye ikora igihe kinini y'abavyeyi canke y'abagenzi. No kuvuga nimero y'umuproche umuntu mwamana hafi. Bakaja kugira ati cliquez pour obtenir le code de vérification. Baca batubwira ati dufyonde ahantu batwereka kugira turonke code de vérification. Iyi code de vérification yerekana ko uwo muntu ushizemwo ari umuntu muri kumwe hafi. Voilà. Puis entrer le code de vérification reçu par votre numéro de proche ci-dessus. No kuvuga tuca twinjizamwo nimero muri ya code turose, donc ya message barungikiye wa mu proche harimo ibiharuro baduha ari byo code de vérification cha tuvyinjizamwo. Ndaja kubereka aho tuvyinjiza ariko aha baradusinyara kino kintu mutumvirize, batubwira ati l'opérateur facturera le message. No kuvuga je ndiko ndabikora ntegerezwa kuba mfisemwo amayinite muri no telefone ashobora kurungika message. Nibaza ko aho ntahura neza kandi cyane, utegerezwa kuba ufisemwo amayinite ashobora kugirane ashobora kurungika message muri no telefone uriko uragira urashiramwo sécurité ya antivol. Je rero amayinite ndayafisemwo. Voilà, reka duce dushiramwo rero nimero pour le moment, reka shemwo nimero za kandi ga telefone mfise ngaha urabe uko bica bigenda. Voilà, 69 2 3 6 6 5 5. Nibaza ko wamaze kubona kuri screen yawe ko hahandi handitse obtenir un code haciye hahindura ibara. Ndashobora gusubira inyuma ukacuraba. Subira inyuma nkakuramwo byose bica ntibiri donc ntibiri valide, sinshobora kubandanya. Mugabo shizemo nimero hahandi bambwira ati obtenir un code de vérification haca hahindura couleur. 69 236 600 236 655. Voilà, champion rero kuri obtenir un code. Obtenir un code. Ucurindira message bakayirungika. Voilà. Ngira ngo wamaze kubyumva ko baduhaye message mu gatelefone kandi gato twari dusanzwe dufise hano. Message rero iba irimwo code niyo yiyi. Iyi code rero ivuga ati code de vérification antivol itel. Bampaye 2944 cyanza nkayandika ha bambwiye ati veuillez entrer le code. Ariko imbere ko ndayinjiza ndakubwira ko iyi code ikoreshwa mu kiringo c'iminota 10. No kuvuga urengeje iminota 10 ntibaheza ngo basubire kandi kuyemera. Voilà, bampaye 2944. Ndahejeje kuyishiramwo 2944 code de vérification bampaye. Canshungurura canka fyondaga kuri V. Fyonze kuri V baca banyereka indi texte bakubwira les contacts d'urgence sont utilisés pour envoyer les commandes à distance. Kuvuga ya nimero urashaka gukoresha mu makomanda à distance. Muri za commande à distance rero nakubwira nico kintu rero gikomeye. Urabona ko nabandanije kugira ngo iminota ntize guhabwa imperana ngo byanke kwisettinga. Voilà, iriya nimero dushizemo y'umuproche iriya baduhaye ko ya message ikizomfasha muri no antivore yanje igihe bazonyiba ino telefone. Hama abayinyivye bakagerageza gukuramwo carte SIM yanje bagashiramwo carte SIM yiwabo. Iyo carte SIM bashizemwo ica yirungika message automatique kwa ya nimero iri mwaka ka telefone. Gutyo rero bikamfasha igihe banyivye telefone bamuhaye message wa muproche wanje aca heza kaza kambwira ati umuntu yagutwaye telefone
umuntu yakwivye telefone ni naka reka koresha ino nimero ukabuzi yuko rero iyo umaze kuronka nimero y'umuntu uba ufise identité yiwe ufise karanga muntu yiwe nyaza ko ata muntu numwe ariko arankurikira carte SIM yiwe itanditse ko karanga muntu yiwe ivyo rero bica vyoroha cyane kurondera umuntu yagutwaye telefone voilà. Aha tugire mu yindi parametre ino parametre rero bakubwira ati définir la question de sécurité. Iyi question de sécurité ni question igufasha donc ni bibazo bigufasha mu gihe mot de passe wayibagiye cyangwa hano barabitubwira noneho bakubwira ati réinitialiser le mot de passe via une question de sécurité lorsque le mot de passe est oublié. Mu gihe mot de passe yibagiye urashobora kuca uyifashisha ibi bibazo bagomba bakubaze ngaha uko wagira vyishura ugenze ukavyishura kuri ya nyene bakaguha amahigo yo ku réinitialiser votre mot de passe anti-vol. Aha voilà. Alors ibibazo batubaza ni ibi kibazo ca mbere bavuga ati ma couleur préférée no kuvuga ibara ryanje nkunda. Moi je préfère une couleur noire. Voilà. Ikibazo kigira kabiri bachaka kubaza ati sport préféré. Ton sport préféré, canke mon sport préféré. Moi, mon sport préféré est football. Football. Voilà. Uhejeje kwishura ibi bibazo ucufyonda kuri suivant. Kuri suivant rero nibaza ko ubibona ni yindi option. No option ugira shwa kushatse nico bita commande à distance abakoreka ko recommande à distance ushobora kuca ugira koresheje ya nimero y'umuproche. Voilà. Commande de contrôle à distance après le vol de téléphone n'ibindi nawe uraja kuvyisomera. Aha ibi ntaco bitwaye kuko turashobora kubandanya ukaca ubona uko bimeze. Voilà. Hano rero je ndahejeje neza gusetinga mon antivol. No kuvuga nivyo nda kuri effective, aha kuri effective kurahabona nivyo nda hano kuri effective ndaca kuba ndangije gusetinga antivol yanje. Pour le moment nibaze ko wewe wankurikiye neza ushobora kugira antivol yawe neza. Mugaje sishora kuyisetinga parce que ino telefone c'est pas le mieux niyo nariko ndakwigishirizako. Voilà. Hama nkakwibutsa wewe bariko uradukurikira ko nimba utarabikora ushobora guftonda kuri subscribe gutyo kugira ngo ibiganiro byacu bize vyame bigushikira kuri kwamye kandi ku mwanya uhagije. Ariko nkanakwibutsa ko ikiganiro kikuryoheye cyangwa kubihiye ari vyiza kuvyandika muri commentaire gutyo biradufasha kumenya ibindi twobandanya tugukorera na orientation twobikoramwe. Ikiganiro si kigusa gica kuri Sanistars TV dufise n'ibindi biganiro vyinshi CGCT Pro je nyine ndahakorera turafise n'abandi bagenzi bacu bagenda batunganya ibiganiro bimeze neza. Reka ndagusezere ndakwifuriza kugubwa neza ahuherereye n'ivyo rimwo kubandanya umererwa neza mu vyawe no mu bawe nagahwa. Sanistars